première cause concernant moi. Donc les femmes, c'est lui qui a causé la fétiche ici. Quoi? Fétiche signifie quoi? On dit sin en anglais. Oh. abagore bacumuje abantu. Ego. Niyo mpamvu jewe nazigera nzana icyaha mu rugo iwawe. Umugore araguhemukira. Umugore yishe umugabo bita umwe yica intare. Samusoni. Umugore rero kuri jewe niyo mpamvu ashobora kuzana umugore. Bene wacu. Mu by'ukuri imyaka 20 iraheze mama apfuye. Kandi mama kubava hano yibonekeje ingorane zo kubura amasabune nkaba ndabyagiriza uno musaza. Vuga cyane nditukumva. Muzewe w'amasabune tubura uyafisemo uruhara kuko kuva mama apfa we muzehe ibintu by'iwawe ntabwo bivaze. Ega jemba fisi ibyo ndi. Jenda nshobora kwicara amasaha nk'aya nani muzehe ataranazi. Ega jemba fisi ibyo ndi. Nanje honyene naye mfise nagomba kujamana. None umva nk'ubukwe umwanya uri kuransiga. Yateguye kutubwira ijambo banaza koresha. Berupfe kari yewe. Jesi. Wowe ubona. Kana kamumengo twatonde igitondo. None kare wewe kari wewe wigize inshuti na mutanga nuwo mwoba mwaragiye inama y'ibyo mugomba mutubwira umunsi. Nanje nagiye numva bimbwira giturumbuka siba inyanteguje nagiye numva bati ngo twese duhurire ngaha. Ntushimwe abakozi bikomeye ngo ndagusubirize mu nkoko. Ruka! Nabo bacari kigeragezo. Bangaruta wishinga Ntabwo ari ukwiye kuboneka no mw'inyama. Mwe nama ndababwira ibintu byose mupanga ni ze. None nk'iyo funderi ikadedende. Kwanza musaza ari he? umviriza itora intebe wiwe. Icara ku ntebe mu. Ntunye cyane kora kagimutse. Babona bafise agaciro ko kwicara ku ntebe. Wakoze ibikomeye ntushimwe. Amashuri wize ubona ko agomba apfa gusa kwe. Apfubuza kangahe kandi yarapfuye ubusa. Mwamuvugisha abaririmbira ni. Soma ongera usome isomo. Musaza ari he? Usome Je suis ingénieur. Emwe. Baccalauréat. Ngo wowe kigenda hagitse. Muta. Hemuze. Musaza. Rero hari ibirego byinshi buke. Mwese mubanze ingata zanjye zinasigaye zibiri. Reka kanakumi. Hasigaye zibiri. Imborigwa nk'isigaye inzije nawe uri mukuru wanje je ntabwo ndabyemera. Ibi je ntabwo ndabyemera. Shimuze ntabwo bavuga chez toi. On dit tais-toi. What? Wambwa wose nakwigishije kazima wumvise ibyo nashatse kuvuga. Umviriza. Umviriza muganira icyatuzanye ngaha nagatwaje guterana amagambo. Nimba ari ibi rero byatuzanya je mumbwire mbe byitinde. Muze tubwire ijambo nyamukuru. Aha turi mu biti umuntu atakaza umwanya umuntu atakaza. Sinzi ibintu bya Ambo. Muze navuga ari. Ata. Yes. Jewe nubwo nize amashuri atandatu ya kera. Je suis mutuel. Non papa non. C'est pas mutuel, c'est intellectuel. Ah, merci à votre connexion. Merci de byatuzanye ngaha. C'est Uno munsi ndashaka kuganira nawe. Yoke tubwire rero ibyo watuzanye. byonyine mfise umwanya mfise ibyo ngomba nje gukora. taisez-vous. Umviriza. Jewe nabahamagaye ngaha kugira amenye impamvu.
mudashaka kurongora. Mzee, ivyo nje byatumye byose bya ukazi. Nza Wewe ati Obisaka kuma wewe. Mviriza dutekane twumvirize icyo yaduhamagariye hama twese tuje mu by'iwacu kuko twese dufise ibyo twariko dukora. Ndiri yanjoye mbona umenga igombe. Okay. Icyo yatuhamagariye cyose twese twacyumvise. Ahubwo muze wowe kurongora kwacu. Wewe bizoguye nyuma. Muze wungukira he. Ese we warongoye nyoko yarapfuye cange warongoye nyoko atara. Wungukira he. Izo mbada za nakubwiye tuzijya ariko ziriko ziradushira mu ijambo. Ziguma zinya. Urumva muze. okay, duhere kuri wowe nyine. Nkeneye ume impamvu zibiri zifatika zituma udashaka kurongora. Reka kunyegamira. Izo mbada nizinya. Ndabwire muze. Burya impamvu ya mbere ni wewe. Izo ni kozijya. Wowe natwe ubwacu twebwe turi ngaha. Ibaze dufashe ingingo yo kunyura ntawe. Jewe mfise project nyinshi shaka kwikorera, shaka kugera kuri byinshi biteye imbere kandi nzoteje imbere n'abandi bantu. Niwumva se. Icyo nza mvyare nk'ubushuri, icyo nza muri liste yo kuzana abagore, nze mvyara nk'ubushuri. Cyari nishaka kugera aho. Akira somo vuze ingingo brazi. Ikintu cyo kuzana umugore rero. Nimba ubishaka pe ko nzana umugore. Reka nzokurehereza wowe nashaka kuzana ndamukuza. kumbwiriye. Njyewe ntidushaka kubwira. Beriki. Niye mutsinda cyane natangaje kujya kabiri. Kugenda kurungiye kuri university. Ubona ko inyishu n'inturano ubona ko umugore wawe. Sawa. Karimu nawe ngene umereze ingingo zibiri. Zituma udashaka kurongora. Zero. Ababora ntibarongora. Kumubona bajike. Ezembesi. Nonje ko navuye ku ishuri. Cyambura akazi cyanyigira kwiborera. Ugomba ubimpore. Nze nawe rero. Impamvu ya mbere ituma je ntarongora. Sinokwigerereza. Wewe warongoye ikiro cy'umuceri kigura amajana 8. Ubu kigeze ku 8. Niyo mpamvu ya mbere. Ya kabiri nayo. Abakobwa b'ubu ngo ntibakunda abasore nk'abatwebwe. Ntabwo bakunda abasore nk'abatwebwe bikundira abasaza nk'abamwebwe. Niyo mpamvu ya kabiri. Shekwa. Naruona kuchisha. Ntagaru kubavuga ati mzee wewe ufise amashuri atandatu yakera ariko mu mutwe tu vide vraiment. Usiga unyita jewe vide. Umviriza we kana kama nina. No vide. Nani? We nani? Imbata zawo uyu ni wazimaje. Reka tubyihoze. Rukarakara. Vuga cyane nditugomba. Rukarakara. Nkeneye umwe impamvu zibiri. Zituma udashaka kurongora. Muzereka ndagushimire mu by'ukuri waragize neza kunyigisha. Kandi byaratumye ngira ubwenge bwo kubona kure. Wowe ibyo byumviro by'iwawe ni iby'ubusaza twebwe ubu generation ubona turimo. Si yo kwimvira kurongora. Jewe ifise icyumviro cya mbere cyo kuja Dubai cyangwa Kuwait. Ndafise no azotuzanira amadora. Bisaba ko gaje Dubai. Iyo niyo migambi yiwanje. Vous êtes retonno vide. Sawa. Nkeneye umbwira impamvu zibiri zifatika zituma udashaka kurongora. Mzee James bize yuko noronka umwana yo kuja guka ko je ndafise Ni umva rero wowe ufise umugambi. Trouble mentale. umukunzi dukora ariko byasaba yuko uwo nyongera Mwumvise wari. nkaja gukwa. Mzee ibintu by'imbata. Premièrement c'était canard et vieille. Bien. Il faut faire ce qu'on appelle
kuzipunguza tuzana izikiri ntonya kandi zo zikuze niyo mpamvu ugumutima zikuze zitangura kunyakumbuga. Il faut faire expression bien sûr et acheter la okay terre. reka tubyihoze kwanjye wowe nawe nyine umbwiye impamvu zibiri udashaka kuronga. Moi, la première cause concernant moi. Donc, les femmes, c'est lui qui a causé la fétiche ici. Fétiche signifie quoi? On dit sin en anglais. Oh. Abagore bacumuje abantu. niyo Niyo mpamvu jewe nazigera nzana icyaha mu rugo iwawe. Umugore araguhemukira. Umugore yishe umugabo bita umwe yica intare. Samusoni. Umugore rero kuri jewe niyo mpamvu ashobora kuzana umugore bene wacu. Mu by'ukuri imyaka 40 iraheze mama apfuye kandi mama kuvava hano yibonekeje ingorane zo kubura amasabune nkaba ndabyagiriza uno musaza. Vuga cyane nditukumva. Muzewe w'amasabune tubura uyafisemo uruhara kuko kuva mama apfa we muzehe ibintu by'iwawe ntabwo bivaze. Ukunda akanyamerika. Usabune jewe. Awa kera. Akanyamerika. Niyo mpamvu jewe havutse umuhungu navuga ati mana ndahuye n'ibya none uno munsi rero ibihugu bitanu umviriza rero ndabafite ukuri niba mwebwe mwarakuye mugize ubwongo mururuki ko muba kwanje udashaka kurongora wese antirevu mu bana biwanje narimo ukurayo usigaye unagiriza akanyamerika Neguriye wese. usigaye unagiriza akanyamerika ijambo rya nyuma mvuze udashaka kurongora mu bana biwanje vuti Nezogera kabiri munda Shana nawe nyine.